Akenshi abantu turiyahura mu buryo natwe tutazi, ugasanga turiko turihemukira mu buryo bumwe canke ubundi. Igihe tugezemwo abantu benshi dusanga turiko dukora ibintu twibaza yuko ari ibintu vyiza, ariko ugasanga turiko turiyahura, turiko turiyisha twebwe nyene ubwacu. Hahera igihe ugasanga bamwe twapfuye duhagaze, abandi ugasanga hari abo dutako amakosa amwe n'amwe, ariko ugasanga vyose bihagaze kuri twebwe twabikoze twibaza yuko ari ibintu bisanzwe. Niko ubuzima bumera. Akenshi usanga abantu turiko turicuza bivanye n'ivyo twakoze canke n'amadecision twafashe muri kahise. Ariko uyu munsi rero ngiye kuvuga kuri bimwe abantu turiko turakora muri ino minsi, tugasanga turiko turihemukira, abandi ugasanga turiko turiyahura mu buryo bumwe canke ubundi. Ico usabwa gukora rero ni iki? Ni ugukora subscribe canke sabone nimba wisanze hano hantu uri mushasha. Nimba warayikoze naho ugende dusigire commentaire, tubwire iciyumviro cawe. Nimba ubikoze rero uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere abantu turiko turakora, ndagomba ngaruke ku gitsina gabo canke ku basore, ni ikintu turiko turarondera gukora mw'ubu buzima canke mw'ino myaka tugezemwo. Ni ikintu co kurondera gushimisha igitsina gore. Ndavuga mu majambo make, reka mvuge yuko dushaka kwemeza abagore canke kwemeza abakobwa. Ugasanga umuntu ashaka kwemeza umukobwa mu kurangura amabanga mu gitanda, ku mufuko hose, agashaka kumwemeza kugira ngo amwereke yuko arenze, amwereke yuko akazi. Ibi bintu bigezweho cane aha mw'ino misi yacu, baba abagabo baba abasore. Tuba dushaka yuko umuntu wese duhuye agenda aratuvuga ati nahuye n'uriya musore arabishoboye mu gitanda, uriya mugabo arakomeye cane, ni igitangaza. Ariko tukibagira yuko ibi biremwa vyacu canke abashiki bacu akenshi bobo ntaco biba bibabwiye, kubera yuko mwese murabizi yuko ataco wokora kugira ngo ubashimishe. Uyu munsi ushobora kubikora akagushimira, ejo akagaruka akubwira ati wapi nahuye n'uwundi arenze canke undi akurenze, bigatuma wewe ufata iyindi ngingo yo gukoresha ibindi bintu. Ugasanga ku mukobwa ntaco biriko biramugira canke ku mugore ntaco biriko biramugira, ariko ugasanga wewe uriko uriyahura gufata imiti kugira ngo wemeze umuntu, ukibagira yuko iyo miti iba iri muri wewe itaja mu urya mukobwa canke mu urya mugore. Rero ibi bintu bigize iminsi bitubako abajene benshi, kandi nk'abantu maze kumva ibintu vyinshi, harimwe n'abamaze gupfa, amaze kwasiga ubuzima kubera gushaka kwemeza igitsina gore. Nimba tugeze mu myaka yuko basigaye bakoresha amacupa, wewe musore canke wewe mugabo, wewe uri iki canke uremwe gute uzoshobora gushimisha abo bantu? Ikiza nuko nimba ushaka kubikora bikore, ariko ukora ivyawe nyene wibandanirize. Nimba ushimisha umubiri wawe, ushimisha umubiri wawe wibandanirize, kuko abari aho bo canke niba washaka gushimisha igitsina gore, ni uzosanga uriko urahapfira, ni uzosanga uriko uriyahura mu buryo nawe nyine utazi. Kora ivyo wari ukwiye gukora, hama ni wishima wewe wibandaniriza ubuzima, ariko niba washaka kubashimisha wowe uzohasigara. Aha reka ngaruke ku bagore nabo. Abagore nabo canke abakobwa bageze mu bihe usanga akora buri kimwe kugira ngo ashimishe umuntu wese bahuye canke ashimishe umugabo. Ariko ikintu coco no kubwira wewe mukobwa canke wewe mugore, umenye yuko abagabo turi abantu batanyugwa. Abagabo barashobora kudushimisha no munsi ijoro rimwe, ariko ntuze wibeshe yuko uvuge ngo naramushimishije yaranyuzwe nta handi azoja. Oya, wewe nimba ushaka gushimisha abagabo, menya yuko uri kuriyahura. Uzosanga uri gukoresha inguvu zawe zose, canke uzosanga uriko ukoresha ubwenge bwawe, uruhisha umutwe, uruhisha amaguru, ngo ushaka gushimisha umuntu. Bwamara guca kabiri ugasanga wa muntu wibaza kuri kurashimisha, ahubwo ariko uramumotiva, umutera gusohoka hanze kugira ngo agende kurondera byinshi birenze. Rero nawe mukobwa, nimba wibaza yuko uzohava ushimisha abagabo bose bakanyugwa, uri kuriyahura, kubera yuko inguvu uriko urakoresha, ameneje uriko uratakaza, uzovyumva mu busaza. Kubera yuko ivyo dukora uno munsi inyuma y'imyaka biratugaruka. Nimba ukora siporo uzovyumva mu busaza, nimba atayikora uzovyumva, nimba ukora ibi uzovyumva, nimba unywa inzoga uzovyumva mu busaza, nimba atazunywa vyose uzovyumva mu busaza. Ivyo dukora uno munsi ni ingaruka zo muri kazoza. Rero iki kintu nimba ugikora wewe muntu mviriza, menya yuko uriko uriyahura utabizi. Nyuma y'ibihe ibi bintu uzobibona. Ikintu ca kabiri abantu turiko turakora tuzi yuko turiko turanezererwa, tuzi yuko turiko turishima, ariko ugasanga turiko turiyahura tutabizi, nukugira
umururumba w'ibintu canke gushaka kuba uwa mbere. Tugeze mu bihe usanga abantu bose basigaye bavuga ngo nanje nshaka kuba uwa mbere, ugasanga isi iriko iratwereka yuko atawa kabiri abaho. Akarorero, abantu barasohoka bakaja mu kabari ukumva naka asigaye anywa inzoga nyinshi, ati naka yoca kwica anywa amacupa menshi, ugasanga bisigaye bimeze nk'uko umenga ni competition, ugasanga kunywa amacupa menshi canke kwita ubushoti bwinshi, ugasanga bisigaye bimeze nk'isifa, bimeze nka karite. Ugasanga umukobwa bavuga ngo naka ngo anywa inzoga zingana uku ngo, ugasanga umenga barabimukomera amashi, nawe akaca yumva umenga ari hejuru cane, akaca ashaka kubikorera ico. Mugenzi wanje, ndakubwira ikintu kimwe, wibuke kwigerera, kubera yuko nta muntu yigeze aba uwa mbere muri vyose, kandi naho uba uwa mbere hazoza uwundi aguheta canke undi agukuraho. Rero ntushobikora nk'uwiyahura, bibabwire yuko ubuzima bwawe ari ivyo nyene bwagenewe. Bariya abantu bagukomera amashi baragushuka, kubera yuko barazi ivyo urimwo, barazi ivyo uriko urakora yuko atari amazi umenyekana inzoga canke atari amasifa, kubera yuko igihe kizogera bikugaruke. Ikindi kintu gihari, abantu mwino minsi tugize iminsi dufise umururumba wo gushika ku bintu, ugasanga umuntu yokwemera gutakaza icarico cyose kugira ngo ashike ku kintu kanaka canke aronke umuntu kanaka, ugasanga ariko yibagira yuko afise ubundi buzima imbere yiwe, ugasanga ariko yibagira yuko ntazi igihe azomara kw'isi, ashobora kuramba cane, mugasanga imyaka yose abayeho ca kintu yakirose mugabo abayeho nabi, kubera yuko yagize umurumba w'ibintu. Akarorero, abakobwa bo basigaye bipfuza cane imodoka gusumba ibindi bintu vyose, akifuza imodoka, akifuza telefone nziza iPhone, kugira ngo abantu bose babone yuko afise imodoka na telefone nziza. Ariko wasanga uburyo ariko arayironderamwo ni uburyo bushobora kumutwara n'ubuzima, ni uburyo bushobora gutuma ahaburira ubuzima, akaburira aho kazoza, ibintu byose bikaba futi, akazosigara akoresha ya modoka yivuza canke akoresha ya modoka arugeta aja kuyiririramo. Rero nimba nawe uriko urakora ibi bintu wipfuza ikintu kanaka, kirondere mu buryo bwiza, uzogishikako. Nimba Imana yakikwandikiye, nimba itakikwandikiye naho urashobora kukibura canke urashobora kukironka mw'ubwo buryo tameze neza, ariko mu nyuma uzogaruka kwicuza uvuga ati iyi modoka ntaco kimariye, iyi modoka niyo yatumye mbuko. Ariko umenye yuko inyuma ya vyose hazobaho ukwicuza canke ukwimbura ico umuntu yateye. Ikintu ca gatatu rero coco arico kiraba twese, ni ikintu bita gushaka gukundwa na bose. Isi iriko iradutwara ahantu, idushira ahantu buri wese aba ashaka ko bamubona, buri wese aba ashaka ko babona ko ashoboye, buri wese aba ashaka ko abona ko ari mwiza. Niyo isi iriko iradutwara. Rero ibi bihe biriko biratuma abantu benshi dutakaza ubuzima bwacu kugira ngo banaka bambone, kugira ngo banaka banyumve, kugira ngo banaka bambone ko nabaye umustar, kugira ngo banaka bambone yuko nanje ndenze. Iki kintu gushaka gukundwa na bose kiriko kiratuma abantu benshi duhemukira abagenzi bacu, kiriko kiratuma abantu benshi dukora amakosa, kiriko kiratuma abantu benshi twihemukira, tuniyahura mu buryo bumwe canke ubundi, dushaka yuko abantu bose bankunda. Ariko nashaka ndakubwira ikintu kimwe, ico uzokora ico cyose aha mw'isi, ntuzobura umuntu agukritika, ntuzobura abantu batakwemera. Na Yesu yaraje mw'isi, ariko nta bamwemeye, harimwo abamwemeye n'abatamwemeye. Muhammad yarabaye mw'isi, ariko harimwo abatamwemeye n'abamwemeye. Ico wokora ico arico cyose aha mw'isi, naho ugomba ugakiza abantu bose ingwara, wovuga ati yabakijije mugabo yabishizemo ubwishima, ati kubera rero ashoboye gukiza abantu bose nico gituma aca avyima. Rero nagomba ndakubwira ikintu kimwe, wowe ntura amafaranga ngo ukundwe na bose. Wewe kora ivyo warukuriye gukora, ukundwe n'abagukunda, hama abatagukunda nabo bazokwamaho, kandi ivyo niko bimeze, ntaco bihundiraho kw'isi. Reka kwita ku giti no ku mabuye ngo naka ntankunda, ngo naka ntanyemera. Menya yuko mu rundi ruhande canke handi hakurya hariho umuntu akwemera kandi agukunda. Ikiba gikenewe ni iki? Nukugenda mw'iyo zone abakwemera bahari. Ushobora kuba uri mu bantu batakwemera, ntibivuze yuko isi yose itakwemera. Abantu amamiliyaridi ari kw'isi, hariho abantu bashobora kukwemera, gusa ikiba gikenewe ni ukumenya kuba mu kibanza ukwiye kubarizwamo. Ariko ntuzogwane no kuvuga ngo kubera iki naka atanyemera, kubera iki atanyemera. Niko bimeze, nta kwiyumvamwo, none uhindura iki? Rero iki ntikize gitume ukora amakosa, ntikize gitume wumva yuko woca ku biti no ku mabuye kugira ngo ugende wemeze uwo muntu, hanyuma usange wemeje abantu batatu, ujabutse hanze
hoshi usanga abantu 100 bakwanga, none uzoshugira gute kandi uzi kugira ngo abo bantu bakwemera igiciro vyagusaba. Rero wewe gendana n'abakwemera hama basigaye ubihorere, ubuzima buzokomeza, igihe nicagera uzova mwisi upfe nk'abandi bose, hanyuma uzoveho umugabo wabayeho ubuzima bwishimye. Abenshi ubu dusigaye tubayeho ubuzima tutishimye kubera yuko tubona ngo banaka ntibankunda, jewe ntibanyemera, jewe ntibanyumva, ugasanga ntituryoherewe kuba mw'isi canke ntituryohere ubuzima bwacu, tuba dushaka kuba mu bundi buzima bw'abandi bantu. Rero iki kintu kiriko kiratuma abantu benshi twiyahura mu buryo tutazi, bivanye nuko abantu ngo bambona gute canke abantu banyumva gute. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Lloyd Drift kuri Drift FM, mwandanye mukora subscribe. Murakoze.